Dusubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kuri Hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije turi kuwa mbere kw'igenekezo rya gatatu kwezi kwa gatatu 2025. Amakuru tugiye kwibanda ku biriko biravugwa cane muri politiki ariko kandi n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nimucikwe aho muri hose turabahaye ekaze. Hari abashobora kugwa mu ruzi barwisikiza duheruka kubona abategetsi barimwo Ndayishimiye hamwe n'abandi bafata ingingo idasanzwe yo gusubiza inyuma butaraririye abajejwe umutekano ba Kongo bari bahungiye mu Burundi bivuye ku ntambara zabaye rudacika mu buseruko bwa Kongo. Inkuru dufise zivuga ko hoba hari n'imyumvikano yari yabaye hagati y'abategetsi b'u Burundi n'aba Kongo yo guha ubuhungiro abanyagihugu canke abajejwe umutekano bahunze igihugu nk'uko n'umushikiranganje w'intore hagati y'iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse yari yabishikirije abanditsi n'abanyamakuru. Ubwayo makuru rero ngibiro vy'umukuru w'igihugu mu Burundi vyahavuye bigwa ku makuru adasanzwe avuga ko hari abategetsi bo mugambwe CNDD-FDD boba barumvikanye mw'ibanga ntangere n'indongozi z'umuhari FDLR ko bokwinjira mu Burundi mu mwambaro w'abajejwe umutekano ba Kongo. Bumvikanye ko bamaze gushika mu gihugu boca babafasha uko bosubira gushinga ibirindiro mw'ibanga mw'ishamba rya Kibira mu bice vy'intara ya Cibitoke ihana rubibe n'u Rwanda. Izo nkuru zikavuga ko indongozi z'umuhari FDLR zifitiye ishavu rikomeye ubutegetsi bwa Ndayishimiye bivuye ku kuntu yabirukanye mu Burundi agicika ku butegetsi kandi yari mu mugwi w'ibihangange vy'ipete vya generale. Nkurunziza yari yarashizeho kugira bakorane na FDLR mu kubafasha mu vyo bashaka vyose. Izo ndongozi za FDLR zagiriza Ndayishimiye nabo bakorana ko babahemukiye kuko bahengereye Nkurunziza apfuye baca barahagarika amasezerano bari bafitaniye yo kubaha aho baca bwo gutera u Rwanda. Inkuru zivuga ko kugira ubutegetsi bwa Nkurunziza bwemerewe amasezerano umuhari wategetswe guha umwe wese mu bihanganye Nkurunziza yari yarashinze gufasha umuhari amamiliyoni y'amadolari hamwe goho vy'inzahabu n'utubuyenge nk'agashiruka bute. Muri FDLR bakabona ko bibwe kuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bumaze kubirukana baba barasavye gusubizwa ivyabo kuko umugambi utakunze ntibaronka n'urwa Kongo. Babategetsi rero twavuga bo muri CNDD-FDD bariko barategura gukorana na FDLR bakaba bagiriza Ndayishimiye ko adakurikiza iragi rya Nkurunziza mu korohereza abanyamugambwe mu vyo bakora. Ku bwabo rero bakaba babona ko Ndayishimiye yabahemukiye ku bw'iyo mvo ngakwiye gukinjura. Abanyamugambwe rero nabo muri FDLR bakaba bavuga ko bahemukiwe na Ndayishimiye bifuza gushira ingufu zabo hamwe kugira ngo bakore ibikorwa bibiri. Igikorwa ca mbere bifuza ko bofashanya gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye babifashijwemwo na bamwe mu nzego z'umutekano bavyumva. Bikunze ngo Ndayishimiye barisitu bakamutembagaza ngo bategekanya guca bashiraho n'inzego zikurikiza iragi rya Nkurunziza gutyo bagaca bafasha FDLR nayo gufata u Rwanda. Kubwo mugambi rero aba banyamugambwe bifuza ko FDLR ifashe ubutegetsi mu Rwanda yoca yihutira gufata abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015 bahungiye mu Rwanda cane cane abo mu bwoko bw'abatutsi bagaca bashikirizwa ubwo butegetsi bushasha bwo mu Burundi. Gutyo rero bakaba baratsinze intambara bavuga ko ari abatutsi bashaka gufata akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ivyo vyanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza. Gusa kubwa amasoko yacu ngigituma abo muri CNDD-FDD benshi bashigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi mu ntambara burimwe n'umuhari mu 23 banka ko ubuseruko bwa Kongo buja mu minwe y'abantu bafitaniye imigenderanire myiza na leta y'u Rwanda. Ivyo tuma ya migambi bafitaniye na FDLR idashoboka kuko FDLR idashobora kubarizwa ahari M23 kandi FDLR ikaba ikuwe mu buseruko bwa Kongo yoca iburaho ikuru uburyo bwotuma batsinda izo ntambara zibiri. Kuba hari benshi muri CNDD-FDD bifuza ko Ndayishimiye yotewe u Rwanda nabifuza ko koca kaba karyo ka FDLR ko gutera u Rwanda bigatuma rero vyitwa ko ari intambara y'u Burundi n'u Rwanda. Kubw'amakuru adasanzwe twaronse avuga ko mu ndwi iheze ibiro vya Ndayishimiye vyoba vyararungitse intumwa zidasanzwe mu gisata c'umutekano zagiye mu gihugu c'u Rwanda kubonana n'abategetsi baho kugira babasigurire vy'ico kibazo. Inyuma yaho n'amakuru rirashikira abategetsi b'u Rwanda. Nkuko rero ayo makuru abivuga intumwa za Ndayishimiye zari zirongowe na General Ildefonse Barurema atwara iperereza ry'u Burundi akaba yaherukawe n'igihe imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zaca zugururwa
General Leonidas Ndaruzaniye yahora ajejwe ibibazo vy'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba aheruka no kugenwa kubabura amatari w'intara ya Ngozi akaba umugande Colonel Jean Dafer Manirakiza ajejwe iperereza mu gisirikare c'u Burundi GD hamwe n'abandi babaherekeje. Inkuru zivuga ko bagiye bajanye ubutumwa bwa Varisito Ndayishimiye buhumuriza ubutegetsi bw'u Rwanda ko Burundi budashobora gutera u Rwanda canke ngo bukorane na FDLR. Ayo makuru rero akabandanya avuga ko ariyo mpamvu abajejwe umutekano ba Kongo bari bahungiye mu Burundi baciye birukanwa vyihutirwa kugira ngo umugambi wa FDLR uburizwemwo. Inkuru zikavuga ko ayo makuru yamenyekanye mu baserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe mpuzamakungu aha mu Burundi, bamwe baca bafata ingingo y'uko abakozi babo atari abarundi boba barakinjura ku butaka bw'u Burundi. Nyuma rero yo guhumuriza u Rwanda, ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwaciye butunganya inama n'abaserukira ibihugu vyabo kugira babahumurize ko batogira ubwoba ata mutsi w'ishibere. Nuko rero bivugwa nubwo bivugirwa hejuru uwo mugwi wo muri CNDD-FDD ushaka kwikiza Varisito Ndayishimiye ifuza gukora ibishoboka vyose kugira Ndayishimiye ntazoshike muri 2027 akiramutswa Burundi. Abazi urukino rwa politiki Burundi bakavuga ko hariho n'abashobora kwihenda kw'ishusho yo kugoyagoya k'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bakagwa mu ruzi barwisikiziba kuko Varisito Ndayishimiye ngo siwe yishize harya ngo bahamushize ngo barafise amaso n'amaboko ngo bigera akure. Nocihariye kumbonesha kuri ya Jeune Afrique Perezida Paul Kagame yagarutse ku kibazo c'umutekano mu kurangwa mu karere cane muri Kongo. Kuri ico kibazo co muri Kongo Perezida Paul Kagame akaba yaragirije abakuru b'ibihugu Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Felix Tshisekedi kuba inkwezi y'ibibazo birangwa mu karere. Perezida Paul Kagame akaba bagiriza gushaka gusenyura ubutegetsi bw'u Rwanda. Kumenya nimba Paul Kagame ashigikiye umuhari M23 akaba yishura ati mushaka nshigikire FDLR canke Wazalendo iriko ishigikirwa na Kinshasa iriko ihonye bwoko canke Burundi bwaje kwisuka muri iyi ntambara sinobashigikira. Paul Kagame ati nshigikiye M23 irwanira agateka kabo. Kibazo c'inama iheruka kubera Dar es Salaam ku kibazo ca Kongo, Perezida Paul Kagame akavuga ko bose bumvikanye ko intambara zihagarara, ariko igitangaje inama iheze Felix Tshisekedi yaciye yiruka muri Chad guhiga ubufasha bw'ingabo zimufasha kurwana, ivyerekana ko ashaka gukemura iki kibazo mu kurwana. Ngariko bazomurwanya ngo M23 niyo dushigikiye, muri twashigikira FDLR canke Wazalendo. Kurundi ruhande mu gihugu c'u Burundi, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca agabisha ko azokwica abakorana n'abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse mu kibira. Bikaba byaratangajwe kuri wa kabiri mu nama y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika n'abaserukira intwaro abajejwe umutekano w'abanyagihugu muri komine Mabaye mu ntara ya Cibitoke. Yatangaje kandi ko abategetsi b'u Burundi bagiye gutegura urusansuma kugira ngo barungike abanyarwanda baba Mabaye. Uheruka urongoye imbonera kure yarishwe barobere b'abanyarwanda bamucumbitse mu kibira. Gervais Ndirakobuca rero yahoze ari n'umunywanyi akavuka muri komine Bukinanyana, yari yashavuye cane kubwiwe abanyagihugu b'Imabaye bakora n'abarobere b'abanyarwanda barashobora kugira ingorane batibaza ngo muri ko murakena n'umuriro. Niko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yemeje. Umugambi wo kwica abakorana bose n'abarobere b'u Rwanda uri kuravugwa Gervais Ndirakobuca kuko ntiyari umunwa. Abanyagihugu bose bakorana n'abo barobere b'abanyarwanda bacumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira bariko bikwegera inkuba z'abategetsi b'u Burundi. Hakwa kuzohambira icarimwe abantu bashika 300 ntituzokwemera ko abasirikare bacu bicwa umwanya n'umwanya. Ngo kuko imufasha abo bantu ngo nimba bafise ivyo basaba baje kubisaba mu Rwanda kandi banarondera ivyo kurya bashobora gukwega ingorane mitiyumvira. Niko Gervais Ndirakobuca yatangaje ashavuye cane, akaba yongera agira ati hagarika gukorana n'abo bantu hatararengana. Komine Mabaye irashobora gushirwa ku ruhande. Kugandira ko bucera umutekano muke wibonekeza Mabaye nta nyungu zanira yaba komine Mabaye ntara ya Cibitoke canke igihugu c'u Burundi. Ko mugomba ko haguma hahambwa ibiziga nk'uko vyari mu gihe c'intambara. Mugomba ko abantu barara mu mashamba baribwa n'imibu bafatwa n'indwara zitandukanye, nivyo mugomba gusubira kuba Mabaye. Ndabaga bishije irya nyuma. Niko vyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca. Yabandanije agira ati amahoro nta kiguza afise, hamwe jo twofata ingingo yo kugara amabarabara kugira ngo amakamya aca ngaha avuye Ngozi atwaye ifu ntasubire kuhaca, twugaye ku rubibe rwa komine Rugombo muri iyo ntara ya Cibitoke tukabuza abatwara ibifungurwa kuza ngaha Mabaye, muzogorwa cane, muzogira ingorane kandi kibabaje ni iyo ngingo izokurikira nta yandi mahitamwo.
Umushikiranganje wa mbere akaba yaratangaje ko hagiye gukorwa urusansumo mu ntumbero yo guharura abanyarwanda b'imabaye kugira ngo babirukane baje mu Rwanda kuko ifungwa ry'abajejwe intwaro barya ibiturire. Uwo mutegetsi yahora ari umurobere ntiyaciye hirya no hino. Abategetsi bo mu Burundi ngo ntibagomba kumva abaserukira intwaro bakorana n'abo bagwanyi b'abanyarwanda canke ngo babafashe ikintu. Uyu munsi rero nahamagaye mwebwe abanyagihugu kuko nshaka ko ukuri kose kuvugwa. Abaduserukira mu mazone no ku mitumba abo ndibo bagurishije imitima yabo kwa shetani, nibavuge bose ahanyene. Nimba mufise ubwoba muraza mubimbwire mwibanga, bose tuzobarungika mu babohero kandi tuzobarekura igihe c'amahoro n'umutekano vyagarutse. Niko Gervais Ndirakobuca yiyamirize. Yisaba akorana n'abaroberi b'abanyarwanda kari inda ziri mu mpuzu, akavuga ko bidakunda ko baguma bababitse. Ku bwa Gervais Ndirakobuca nta mahoro ari mabaye. Mwijoro hari ijoro rimwe ryabayemo rero ibintu bidasanzwe, aho hari rongoye imbonerakure muri iyo komine yishwe n'abarobere b'abanyarwanda bo mu mugwi FLN. Kumwe amasoko yacu, umusanteri wa komine Mbaye Nikodeme Ndahabanyimana abandi babiri n'abajejwe intwaro hamwe n'izindi mbonerakure zitatu barahagaritswe mu mushuhirano, bakaba rero barafunzwe n'igendereza i Bujumbura. Kurundi ruhande rero ikibuga c'indege Michel Micombero kikavumu kirarinzwe bidasanzwe n'abasoda b'u Burundi muri Sud Kivu. Izo ntambara zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ziriko ziregereza rwose. Ikibuga c'indege ca Kavumu ari naco kibuga c'indege c'intara ya Sud Kivu kiri ibirometero 25 by'umugwa mukuru Bukavu. Ibisagara bito bito vyegereye Kavumu hari vyo Ihusi na Kalehe vyaraye bifashwe na M23. Umunsi w'Imana hezera n'abasoda b'u Burundi bari bashoboye gusubiza inyuma igitero ca M23 muri Kalehe, ariko nk'uko vyagenze muri Ngunge M23 ikaba yararaye igarutse cirafata umugwa mukuru wa teritwari ya Kalehe. No kuvuga ko intambara ikurikira ihambaye igiye kubera ku kibuga c'indege ca Kavumu. Ico kibuga c'indege kikaba gikingiwe n'amabatayane y'abasoda b'u Burundi, no kuvuga abasirikare b'u Burundi bari hagati y'ibihumbi 2,400 hamwe n'ibihumbi 3,200. Twadusomera nuko n'igihugu ca Afrika y'Epfo cara kirungitse Bujumbura indege zibiri zuzuye abasirikare bitegekanijwe ko baca bajanwa muri Sud Kivu. Bishoboka ko nabo bazosangira n'abarundi urugamba rwa Kavumu, ngo kubera ko abarundi bashize inguvu zingana gutyo rwose ku kibuga c'indege ca Kavumu. Ico kiribazwa. Kavumu rero ifashwe nta gihe kizoba gisigaye ngo Bukavu nayo ifatwe. Nta nzira abategetsi ba RDC bazoba basigaranye kuja Bukavu no gutera Bukavu kiretse baciye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. No kuvuga ko intambara izoba iri kwifata n'u Burundi bimwe vyeruye. Ico nico abategetsi b'Urundi bashaka guhagarika. Vuba tukazobasangiza n'amateka y'iki kibuga c'indege ca Kavumu. Perezida Mobutu rero yacuguye mu 1970 acita aeroport Michel Micombero. Biribazwa rero icoba carabiteye, ariko tuzobibasangiza. Ese coba kigiye kuba aeroport Evariste Ndayishimiye nyuma y'intambara? Tubitega amaso. Musenyeri Yoakim Ntahondereye mu Yinga kaherutse gutanga impanuro ikomeye cane, aho yerekana ko intambara ya RDC igiye korana gatagushika Bukavu na Buvira ku irembo ry'u Burundi. N'abategetsi b'u Burundi rero badahanurwa irya mpanuro ngo boshaka bakayumviriza. Mu yandi makuru rero abanyekongo babandanya guhungira mu Burundi, ariko bamwe bakisanga mu mabohero. N'abanyekongo benshi mu bisagara vya Goma, Bukavu na Uvira biri mu ntara za Kivu y'Uburaruko na Kivu y'Epfo mu buseruko bwa RDC barabandanya guhunga baja mu Burundi. Ivyo rero vyakurikira ibitero vya M23 mu guhitwaje ibigwanisho heruka kwigarurira igisagara ca Goma, igisagara gikuru co mu buseruko bwa Kongo, kikaba no mugwa mukuru wa Nord Kivu, no mu rwego ukaba waranahashize intwaro ibangabanje niya leta, ariko bamwe rero muri bo bugaranirwa kuri mbere yo kwisanga mu busho bw'igendereza ry'u Burundi. Abanyekongo benshi bafatiwe ku mupaka wa Gatumba hagati y'intara za Bujumbura mu burengero bw'u Burundi na Sud Kivu, nabo mu muryango w'Abanyamulenge. Bamwe rero mu barekuwe inyuma y'imisi mikeyi bafunzwe, babwiye SOS Media Burundi bati abakozi b'i Burundi baje gucagura abantu baca bafata Abanyamulenge bakabajana mu busho nk'uko amasoko yacu bivuga. Ibintu vyose birasakwa, harimwo n'amatelefoni ngendanwa be n'imashini nyabwonko. Uko rero bivugwa n'abashinga intahe n'ingenzi, abantu bose bafise urupapuro rw'inzira rwerekana ko bagiye mu Rwanda muri kahise, nibo ba mbere bafatwa. SOS Media Burundi yaremenye ko abantu bafatwa ari abo mu mice yose. Amasoko yegereye iyo dosi yakavuga ati harimwo abaganga, abagore mbere n'abakozi mu mashirahamwe ategamiye leta afasha impunzi zirirukanwa.
abo mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura bavuga ko babona muri iyi minsi abanyekongo benshi baje barondera inzu zo gukota, ariko ababibonye bakaba bashinga intahe ko impunzi zitari nke zisubizwa inyuma n'abapolisi iyo zishitse ku mupaka. Nk'akarorero ku wa kane uheze hari impunzi nyinshi cane igipolisi carasubije abantu bamwe bamwe muri Kongo, cane cane bari bari kumwe n'abana, niko bivugwa n'abantu babonye abirukanwa. Amakuru ataremezwa n'uruganda rwacu avuga ko igipolisi c'Uburundi coba cahagaritse abanyekongo benshi bikeka ko ari abanyarwanda canke bakorana na M23. Bamwe bahagaritswe mu musako, giturumbuka mu mazu canke mu mabarabara gihe hari uruja n'uruza, niko amasoko yacu amenyesha. Abanyamakuru bacu rero bariboneye ko benshi mu bafashwe bafungiye mu busho bw'igendereza ry'igihugu SNL kubera ingorane y'imiryango myinshi kubera ubwoba bw'uko yohamwa yabwirijwe guhunga ija mu ntara ya Katanga na Tanganyika zo mu buseruko bw'ico gihugu kiri muri Afurika yo hagati. Kugeza ubu rero ntaco abategetsi b'Uburundi barashikiriza kuri ivyo birego. Uburundi rero bukaba buhaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 86 z'abanyekongo, benshi muri zo rero bakaba ari abo mu muryango w'abanyamurenge bavuye mu ntara z'Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo, akaba rero no ku rugabano rw'ico gihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko, ubwo n'Uburundi. Reka rero tuve muri ayo makuru havugwa cane mu gisata c'umutekano, tubabwire ko abaganga bahora bafungiye mu iperereza barekuwe kw'igenekezo ry'uyu munsi. Rero ubwo hari ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 ukwezi kwa kabiri niho abaganga 6 bahora bafungiye mu iperereza barekurwa, harimo Dr Mabure Ndabereye yarongoye sendika Sijemebe basanzwe bahurikiyemwo twaheruka gutabariza. Bose rero baraye mu miryango yabo. Twibutse ko abo baganga rero bari bafunzwe bagezwe gushikiriza ivyumviro muri groupe WhatsApp yabo ifatiye ku vyo kongerezwa umushahara mu kazi kabo. Ifatwa ryabo rikaba ryafashwe nk'iterabwoba bagiriwe kuri ico kibazo c'imishahara gisanzwe cugarije abakozi mu gihugu c'u Burundi mu gihe ubuzima bubandanya buzimba buri munsi. Tubibutse kandi ko ico kibazo nyene hari co gituma hibonekeza ikena ry'abaganga mu gihugu c'u Burundi, kuko benshi muri bo babandanya gusohoka igihugu bakaja kurondera aho bashobora guhembwa umushahara wisununuye ushobora kubatunga n'imiryango yawe. Bikaba rero bimaze no kugaragara ko leta ititeguye gutora inyishu kuri ico kibazo. N'umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana yari yemanze ko ari ikibazo nkoramutima gihanze gisata c'ubuvuzi mu Burundi. Abagize sendika Simejab barashimira kurugwa ry'abo baganga, naho nyene haguma hagaragara mu iterabwoba, kabiguma rero bagumana ubwoba n'amakenga ku mutekano waho uba uriko urangirizwa n'abajejwe iperereza ryari ryabafashe mu minsi iheze. Reka duhereze muri iyi nkuru ivugwa mu kibano Igitega. Bose bafata ingingo yo kuba barahagaritswe mu mabanga baremwa nyuma yuko hari umugabo yanditse ikete asaba ko umupfasoni yakurwa mu mabanga y'ubunyambakumi. Umuryango rero havuye wumvirizwa kuri wa 12 Ruhuma 2025 n'urwego rw'abahuza bari kumwe n'abajejwe intwaro ndetse n'userukira ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango DFS. Bahejeje kumvirizwa rero hafashwe ingingo yo kuba barahagaritswe bose mu mabanga barimwo mu kurindira ko bisubirako umwe wese akikosora. Mumenya ko umugore yari nyumba kumi nayo umugabo akaba yari mu murwi w'abahuza. Ko kwihangana rero byanse ngo ni nayo mpamvu bakwiye no gutanga akarorero keza cane, bakaba rero baciye bahagarikwa. Hari n'uyundi rero yaciriwe imyaka 20 aho ni mu Kayanza gufunga imyaka 20 hamwe no gutanga indishyi y'akabari miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Nico gihano sentare nkuru ya Kayanza yarayihanishije umugabo w'imyaka 25 se abana babiri bo mu gisagara ca Kayanza ku caha co gushurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 12. Nawe rero yaburanye hakana ko atamufashe ku nguvu mu ntayi y'ikibiriraho yo kuri wa kabiri ku muhingamo. Uwo mwigeme yabwiye sentare ko uwo mugabo yari yamwemereye amafaranga. Ico caha rero kikaba cari cakozwe kuri uyu wa gatandatu heze, aho abo bose uko ari babiri bafatiwe mu nzu imwe yakira ingenzi mu gisagara ca Kayanza. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba.
Turi kuwa kane ku itariki ya 13 itariki ibanziriza Saint Valentin, kandi naho tuzobana makuru n'ibiganiro biba bigezweho. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo baje bakurikira ibiganiro n'amakuru vyacu tubagezaho iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza wa Mungu, kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya nyuma y'ukwezi, kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma w'umwaka. Vyose rero tubandanya kubatohorezaho kandi mukabikurikira mu makuru tubagezaho hamwe n'ibiganiro.